haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. murahawe ikaze inshuti bakunzi b'amakuru n'ibiganiro vya radiyo haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 3 Nyandagaro 2025. ariko imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagazeko mu nkundire mbanze ndabaramutse abane ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Iperereza ry'Uburundi ribandanya kunyuruza abanyagihugu ikabajana ahantu hatazwi. Bamwe mu barundi babona ko aho bigeze abarundi bose bakwiye gutsinda ubwoba bakanka kuguma banyuruzwa kamwe kamwe. Umuganga wo ku bitaro vy'akarere ka Gitega aherutse gucirwa urubanza rwo gupfungwa no kuriha indishi y'akababaro. Abanyagihugu babona ko azopfungwa gusa mu nyuma rekugwe kuko yarasanzwe yivugira ko ari ntakogwa ko. Bagasaba abarundi kuva hasi baharanire ubutungane nyabwo. Hari n'ayandi mu kanya nido muri kumwe na Dondo Jwema z'umutima. Mu buhinga bw'ivyuma hari Oben Felix Rankunda Kazi. Haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare bwuma ntidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. Rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe ntibahereza y'umutwe. Twese hamwe haguruke duhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kugwanya leta biragoye, kugwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko tugwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire inyakuririya n'abana. Ntibishobora kuvyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD ndishobora kutunanira, ntimugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu bagiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamubutu baragiye. CNDD-FDD uyu munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona muyitinyiriye, ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD-FDD izorarigiye. Ndasubiye kubaramutsa.
urwego rw'iperereza rutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu rurabandanya kunyuruza abantu bakajanwa mu bibanza bitazwi. Ku munsi wa gatanu w'iyindwi turiko turasozera umwigeme aba muri quartier ya Buterere ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura, akaba n'umudandaza ku isoko ya Kotebu, yarafashwe bunyuruzwe n'abakozi babiri b'iperereza gushika ubu nta kayambukiwe. Bamwe mu bumvise ibijanye n'iryo nyuruzwa bashikiriza ko abarundi bakwiye gutsinda ubwoba bakanka ko hagira umunyagihugu asubira gutwarwa haterekanywe umutahe w'ico afatiwe hamwe n'iyo ajanywe, atari uko ngo bazohera kamwe kamwe. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Uwo mwigeme yafashwe n'iperereza mu gitondo cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya mbere myandagaro umwaka wa 2025 yitwa Nerihite w'amahoro w'imyaka 27 yarasanzwe aba muri quartier Buterere ya kabiri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura, akaba yari umudandaza wo ku isoko ya Kotebu. Amakuru radio haguruka ikura muri bamwe mu badandaza bo ngaho ku isoko ya Kotebu ari naho yafatiwe, ashikiriza ko ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere myandagaro uyu mwaka 2025 n'igihe cy'isaha 4 z'umusase haje abakozi babiri b'iperereza bambaye impuzu z'igipolisi cy'u Burundi, imodoka yo mu bwoko bwa kamyonete Toyota double cabine yera y'ibiyo bitabona kandi itagira imparati, ngo bari bayinyegeje inyuma y'isoko nk'uko bibandanya vyiganwa n'ababibonye. Bamaze gushika hakorera uwo mwigeme Nerihite w'amahoro, amasoko yacu avuga ko nyabakozi b'urwego rw'iperereza baciye hamwe akatelefone ngendanwa ziwe zibiri baca baramufata ata n'umutahe bamweretse, baraheza baca bagenda berekeza hari hahagaze iyo modoka bari bajemwo. Bene kuduha makuru batomora ko uwo mwigeme yaciye yurizwa iyo modoka acajanwa mu kibanza gushika ubu kitaramenyekana, abadandaza bagenzi biwe basigara batamariwe. Kuva ico gihe abagerageje kurondera uwo mwigeme ngo bagumye basanga telefone ngendanwa ziwe zizimije, eka ngo baranagiye no kubariza ku biro bikuru vy'iperereza biri hafi ya Katedrale Regina Mundi, barabahakanira katawuriyo gushika ubu nta kayambukiwe. Amakenga rero akaba ari menshi mu nshuti n'abagenzi b'umwigeme Nerihite w'amahoro, bagatinya ko umutekano wiwe ushobora guhungabana. Bamwe mu bumvise ibijanye n'iryo nyuruzwa bashikiriza ko abarundi bakwiye gutinda ubwoba bakanka ko hagira umunyagihugu asubira gutwarwa haterekanywe umutahe w'icafatiwe hamwe n'iyajanywe, atari uko ngo bazohera kamwe kamwe. Amakenga ni yose mu banyagihugu b'Igitega bakurikiranye inyifato ya muganga Kabura Diomede ku gihano yaciriwe. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega ku munsi wa gatatu w'inondwi turiko turasozera yahanishijwe umunyororo w'imyaka 3 uwo muganga kubera yanse gufasha umugwayi aremvye. Uwo muganga w'imyaka 45 y'amavuka yagiriwe n'icaha co kudatabara umwana w'imyaka 9 Moses Igiraneza yitavye Imana mw'ijoro ry'uwa 26 mu Kakaro 2025 ari mu cumba cakirirwamwo indembe mu bitaro vy'akarere ka Gitega. Mu gihe ico gihano kizokurikirwa no guha indishi y'akababaro umuryango wabuze, abanyagihugu b'Igitega babona ko iyo ndishi itazotangwa n'umuntu asanzwe yivugira ko ari ntakogwako kuko ari umunywanyi wa CNDD FDD azinanye n'abazomuvugira akazoca arekurwa. Ubutungane buhari ngo nubwo gusamaza abarundi ngo bakwiye kuva hasi baharanire ko haba mu gihugu cabo ubutungane nyabwo. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Urubanza rw'ikibiriraho rwabereye mw'ibohero rukuru rya Gitega rwarerekanye umuco ku vyagirizwa muganga Kabura Diomede, ku vyo yagirizwa naho harimwo uguhamagagwa atabazwa, harimwo uwufasha abaforoma yagiye kudodora haryamye. Muganga Kabura Diomede uwo nawe ntiyigeze agira ico yemera gukora. Iyo ngendo irabaje kandi inyuranye n'umwuga wo kuvura
nk'uko muganga Kabura Diomede avyagirizwa na sentare nkuru ya Gitega icayimucira gufungwa imyaka 3. Abaharanira agateka kazina muntu bari baserukiwe n'abashingwamanza Arsene Bapfamukanwa na Serge Igiraneza basavye ikurwa mu mwuga wo kuvura hamwe n'indishi y'akababaro miliyoni 300 y'amarundi. Nayo ababuranira muganga Kabura Diomede abashingwamanza Ferdinand Hakizimana na Kemanze Imana basavye sentare kweza muganga Diomede bagasigura ko nawe yaragwaye muri iryo joro yahema nabi kandi yadahwa ari byo byatumye kutegera ahari umugwayi Moses Giraneza ngo amufashe. Inyuma y'umwihwezo sentare nkuru ya Gitega yemeje ko Kabura Diomede afise uruhara mu rupfu rwa Moses Giraneza akiribwa gufungwa imyaka 3 n'indishi y'akababaro miliyoni 50 z'amarundi zizohabwa umuryango wabuze. Ubwo rubanza bamwe bakaba babona ko ruje kwibutsa akarangamutima k'ubuvuzi mu Burundi hamwe n'ibijanye no kwakira indembe mu bitaro bitandukanye biri mu gihugu. Tubibutse ko Igiraneza Moses yaragwariye mu bitaro bikuru vya Gitega kuwa gatandatu weze mwijoro igenekerezo rya 2026 rishira wa 27 mukakari 2025. Umwana yararembye agira ikibazo cyo guhema. Umwana bamunyarukana muri Sueze Tansi. Byari bikenewe ko umuganga aza kuraba akavuga uko bamuvura. Cyari kibazo cihuta cyane. Iryo joro Dr. Kabura Diomede niwe yari yaraye izamu. Abaforoma barahamagaye muganga Kabura Diomede aranka kuhagera kuraba umugwayi. Se w'umwana yarihamagariye muganga Kabura Diomede amwishura ko boreka kumugora. Abaforoma barishikiye aho muganga Kabura Diomede aryamye ararahira kuvyuka ngo aje kuraba umwana arembye. Yababwira ngo nibamusanze fishe y'umugwayi haryamye. Abaforoma nabo bati birahambaye ko ubona uko umugwayi ameze ukuraho uheze utubwire umuti twomuha. Kabura Diomede yaranse kuvyumva. Se w'umwana yarituye musanteri wa komine Gitega yanahoze arongoye ivyo bitaro umwana yaragwariye ko hôpital regional ya Gitega. Musanteri yarumiwe amaze kugerageza kurondera Dr. Kabura Diomede aramubura. Muganga Kabura Diomede yari yamaze kuzimya telefone kugira ntihagire usubira kumugora. Musanteri yacagerageza kuronderaho yokuru wundi muganga arateba aramuronka ari ku mwanya uhaciye wari munini. Uyu muganga ageze ku bitaro by'akarere ka Gitega kugerageza umwana acamucikanirako. Uwo muganga acagira ati nduguriye twamugina. Uyu mwana yishwe no kubura umuganga ndugaye twamugina. Biruko mu gihe abasanzwe bazi muganga Kabura Diomede bamenyesha ko ari umuntu w'amanyama asanzwe afata nabi abagwayi hamwe nabo bakorana ngo bamukomere amashi mu gihe hari ico bamusavye. Muganga Kabura Diomede akivugira ko ari ntakogwako yitwaje ko afise abo bazinanye mu butegetsi bukomoka muri CNDD-FDD mu gihe nawe nyene ari umunwanyi w'uwo mugambwe. Mu gihe igihano cyo gufungwa cha muganga Diomede kizokurikirwa no guha indishi y'akababaro umuryango wabuze miliyoni 50 z'amarundi, abanyagihugu b'Igitega babona ko iyo ndishi itazotangwa n'umuntu asanzwe yivugira ko ari ntakogwako kuko ari umunwanyi wa CNDD-FDD azinanye n'abazomuvugira akazoca ari kugwa. Ubutungane buhari ngo nubwo gusamaza abarundi ngo bakwiye kuva hasi baharanire ko haba mu gihugu cyabo butungane nyabwo. nkuko vyama buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kuri uyu wa 31 mu kakari 2025 umugambwe CNDD-FDD watunganije amasengesho mpuzamadini yo gushimira Imana mu ntara zose zigize igihugu. Mu ntara ya Gitega ayo masengesho yitabiriwe n'umukuru w'igihugu akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ari kumwe no
umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reveriyano Ndikuri. Ayo masengesho yitabwe n'abagumyabanga yari yatunganijwe ku civugo nduguruye Twamugina, twiyeze ntidusubire kwikwegera umuvumo mu kwigarurira itunga ry'igihugu ndugaye Twamugina. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD yashimye ko ayo masengesho abaye mu gihe umugambwe SNDD FDD uherutse gutsinda amatora, mbere n'inzego zikaba ziriko zirajaho nduguruye Twamugina. Ni akanyamuneza ku bagumyabanga mbere no ku barundi bose, ni akaryo keza ko gushimira Imana yoyo yaduhaye intsinzi. Ni iteka ntaworeka gushima ivyo Imana yadukoreye muri uku kwezi kwa Mukakaro ndugaye Twamugina. Yahamagariye abagumyabanga kwama biragiza Imana ndugaye Twamugina, kuko iyo uciye mu kuri iraguherekeza. Ihamagariye kandi indongozi nshasha kutiba itunga ry'igihugu, kuko uwivye itunga ry'igihugu aba yivye abanyagihugu. Aho naho Imana ngo ntiheza ngo imuhezagire, mbere hari igihe usanga bakwegera umuvumo ihanga ryo Burundi. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi n'indongozi gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bashikire imbonakazoza. Yasavye ashimitse ko abarundi bobona ko ivy'igihugu ari itunga rusangi, kandi bakazirikana ko umurundi wese afise uruhara ku butunzi bw'igihugu. Ahanura indongozi kutigarurira ivy'igihugu, ahubwo bamenye ko itunga ry'igihugu ari kuribungabunga. Bamwe n'abandi bavuga ko amajambo yashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'umukuru w'igihugu arayo gusinziriza abarundi, ngo kuko abo bategetsi nyene aribo bashikirije ko umugambwe SNDD FDD ari wo gihugu, gutyo ngo baba bitiranije umugambwe n'igihugu. Uyu munsi ngo siho abo bategetsi babonye ko indongozi zibwirizwa kutanyuruza itunga ry'igihugu. Muri komine Muhanga mu ntara ya Butanyerera, uzocererwa ku vyo abajejwe canke asabwa azofatirwa ibihano. Abahamagagwa mu nama bagacererwa kenshi, abacererwa kuja ku kivi canke ku masango bahawe, barasubiza inyuma iterambere rya komine, kandi imbonakazoza ntizoshoboka ingendo nk'izo zibandanije. Uzocererwa ku vyo abajejwe canke asabwa azofatirwa ibihano. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri Myandagaro 2025 na Aristide Nsengiyumva, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muhanga, aho imvukira n'abandi bariko bigina umunsi mukuru wa komine. Umushingamateka Ciza Jean na Niyonsaba Adelin ayoboye inama mpanuzwajambo ya komine basaba abavuka muri komine Muhanga gukora cane no guterera kugira ngo mu myaka 5 iri imbere bazobe bubatse inyubakwa abakozi ba komine bazokoreramwo, bazokubake uburara abakozi bokotesha. Abanyagihugu nabo ntihazogire uzosubira kuryama hasi canke kugira ngo bose bazoryame kwimatera. Amazu yubakwe neza. Ivyo vyifuzo bikabonwa na bamwe n'abandi ko ari vyiza, ariko bakanegura ingene indongozi zo ku rwego rwo hejuru mu gihugu zititwararika ibibazo vy'abanyagihugu ngo zibitorere umuti. Ku bwabo ngo vyose bipfira hejuru, abarundi ngo bakwiye gushira kw'isonga ry'igihugu indongozi zishoboye gutora inyishu z'ibibazo bihanze abanyagihugu, ngo niho iterambere rizoshoboka no ku rwego rw'amakomine. Ndabashimiye mwebwe mwese mwarimo duteza abiri. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndashimiye n'abayabateguriye bakongera bakayabashikiriza, n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira ndamukengurukiye. Ndabike banuye musigara amahoro na gahwane naho ubutaha. Amarira ni menshi
umubabaro ni mwinshi agahinda ni kenshi abavyeyi barangazwa bagatandukanywa n'imiryango yabo mana ngwino utabare tugatotezwa taco tuzira ninde wo kuturengera ukabakura muri Egiputa ukabajabutsa inyanja itukura bagashika i Karani mana natwe dutabare tabara abarundi mana ngwino tabara abarundi kazi oh haleluya mana ngwino tabara bari mu mabohero mana ngwino tabara imfuvyi n'abapfakazi n'abatagira shinge na rugero nk'uko wayoboye abisirayeli haleluya haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi